Amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mukurikira ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Peaceful Entertainment and Media. Sangwa ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Psikologe nkuko vyama niwe abategurira ibiganiro bica hano kuri runo rubuga, akaba ari nawe anabibashikiriza. Ubuherutse twarakoze ibiganiro bivuga kwifatwa ry'abanyamahanga basanzwe barangurira imirimo mu gihugu ca Zambia. Twaravuze igihe babafata, turongera turagaruka no ku kindi kiganiro tuvuga kuri abo banyamahanga bafashwe mu gihugu ca Zambia. Rero hari kwigenekerezo rya 28 na 29 muri Rusaka, ngira ni ku mugwa mukuru w'igihugu ca Zambia hamwe n'ahitwa Indola, niho habaye umukwabu wo gufata abanyamahanga basanzwe barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Zambia. Abantu benshi bagumye bibaza bati abantu baba ariko barafatwa mu gihugu ca Zambia ati inabarundi gusa, ariko siko biri. Twe twaragiye turagerageza turarondera abantu bashoboye gufatwa kuri ayo magenekerezo abiri, kuko niho habaye umukwabu ukomeye cyane. Nabwo n'inyuma yaho abantu bagiye barafatwa, ariko twashoboye kuraba abantu bafashwe kuri ayo magenekerezo abiri, igenekerezo rya 28 hamwe n'igenekerezo rya 29 umwaka w'ibihumbi 2026. Niho twashoboye kuraba ibinyamakuru bimwe bimwe biduha ibitigiri ivy'abanyamahanga bagiye barafatwa. Rero bandanya ubana natwe muri kino kiganiro. Uyu munsi nje kubabwira abantu bafashwe kuri ayo magenekerezo abiri hamwe n'ibihugu baturukamwo. Rero ukaba utari bwagire subscribe kugira ngo ubandanye ubana natwe mu biganiro bizokurikira kuri uno muryango wacu muri buno bwami bwa Peaceful Entertainment and Media. Ntambibe tugira ugire na like ni waza gukunda kino kiganiro, uraza no kuduha commentaire kugira ngo nawe ugire ico uterereye, kumbure ivyiyumviro vyawe nawe vyogira uwo bifashije. Hanyuma uraza no kugira partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abantu benshi ibashoboka. Rero reka tumira amatega toya, psikologe ndaje nce ndababwira igitigiri cy'abantu bari bafashwe kwayo magenekerezo abiri nayi nababwiye. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mwidonido rya akino kiganiro. Ugiye kubashikiriza akino kiganiro ni psikologe nkuko vyama, nari nanabivuze no mu ncamake. Rero nkuko nari nabibabwiye, uyu munsi nabateguriye ikiganiro kigaruka ku bantu b'abanyamahanga bafatiwe mu gihugu ca Zambia basanzwe barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Zambia ku magenekerezo abiri, igenekerezo rya 28 n'igenekerezo rya 29. Rero nkuko abantu benshi bagumye bibaza bati abarundi nibo bariko barafatwa mu gihugu ca Zambia, oya nabibeshuje no mu biganiro bindi nakoze. N'abanyamahanga muri rusange. Igihugu ca Zambia ni gihugu gikoreramwo abantu benshi, gikoreramwo abantu bava mu mihingo itandukanye. Rero hano onye naragerageje ndaraba ibinyamakuru bitandukanye, ndaraba abantu bashoboye gufatwa b'abanyamahanga kuri ayo magenekerezo abiri nababwiye. Hafashwe abantu bashika 202. Muri abo 202 harimwo abarundi, harimwo abanyarwanda, harimwo abakongo, harimwo abatanzania. Kukaba nkuko abantu benshi bakunze kuvuga bati hariko hafatwa abarundi nibo twasanze ari bo benshi bashoboye gufatwa kuri ayo magenekerezo abiri, igenekerezo rya 28 n'igenekerezo rya 29 umwaka w'ibihumbi 2026. Rero twabonye abarundi bafashwe iyo minsi ari abarundi bagera ku106. Rero abarundi 106 muca mwumva yuko hafashwe abarundi benshi. Ugiye kugereranya n'ibindi bihugu ukuntu bagiye barafata abandi bo mu bindi bihugu, ucubona yuko abarundi aribo benshi cyane gusumba abo mu bindi bihugu. Kuko hano onye twabonye hafashwe abarundi 106
tuca tubona hafashwe n'abakongo bashika kuri 22. Murumva yuko hariho écart entre le Barundi et le Bakongo. Camwumva yuko abarundi n'ubundi aribo babaye benshi cyane bashoboye gufatwa kuri ayo magenekerezo. Hariho rero n'abandi abanyarwanda hafashwe abanyarwanda 10. Ibi nivyo twagiye turasoma mu binyamakuru bitandukanye kuri abo bantu bafashwe kuri ayo magenekerezo abiri. Hariho n'abashinwa 3. Murumva yuko n'abashinwa musanzwe muzi yuko abashinwa atana hamwe badashika no muri Zambia bariyo, hakaba harafashwe abashinwa 3. Hakaba hariho n'abatanzania bashika kuri 11. Igihugu ca Tanzania ni cyari gikunze kuvugwa mu bantu bariko barafatwa muri Zambia, ariko muri rino sekeza camubona yuko ryari isekeza rikomeye ryo gufata abanyamahanga barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Tanzania. Rero abatanzania bafashwe ni 11. Hariho rero abanyamisiri. Misiri murazi yuko ari amaja mu buraruko bwa Afrika, abo muri Egiputa, muri Egypt hafashwe abamisiri 2. Hanyuma hakaba hariho n'abahindi 2 bashoboye gufatwa muri iryo sekeza. Murumva yuko igihugu ca Zambia kitariko kirafata abarundi gusa, kiko kirafata abanyamahanga muri rusangi. Rero hakaca habaho n'umunyamarawi umwe. Malawi murasanzwe muzi yuko Malawi ihana urubibe n'igihugu ca Zambia. Abo rero nibo bashoboye gufatwa muri uwo munsi, bafatiwe ahitwa Indora be na Rusaka ku mugwa mukuru w'igihugu ca Zambia. Hariho rero n'abanyesomalia bashika kuri 14 bashoboye gufatirwa muri iryo sekeza. Hariho n'umunyazimbabwe umwe n'umunyakenya umwe. Abo nibo bashoboye gufatwa muri ayo magenekerezo abiri navuze, igenekerezo rya 28 n'igenekerezo rya 29 ukwezi kwa mbere. Rero bose hamwe bakaba bari abantu bagera ku 202. Rero muri abo abantu baciye barekugwa mu bari bafashwe baciye barekugwa ubwo nyene n'abantu bagera kuri 15. Hanyuma kandi hariho n'abandi bantu bagera kuri 14 batamenye umwidondoro wabo. Murumva yuko igihugu ca Zambia kigenderwa n'abantu benshi. Igihugu ca Zambia ari igihugu c'amaronderero, ni igihugu kigenderwa n'abantu benshi bamukira rugendo. Abantu baja gukorerayo ivyashara ni abantu benshi cyane. Murumva yuko ari abo mu bihugu bitandukanye muri bino bihugu vya Afrika, harimo n'abari n'abashinwa, hakabamwo n'abahindi. Muca mwumva yuko uwo mukwabu nawe wari ukomeye, atari nka ya mikwabu dusanzwe tumenyereye, ya mikwabu yahora iza irafata aba n'abandi. Ariko rero reka tugaruke kuri aba n'abandi. Hariho abo twagiye tubona baba content creator na cyane bari muri Zambia bavuga impamvu abantu b'abarundi bafatwa cyane. Narabonye nk'umuntu asanzwe afise ikinyamakuru BD Info, ariko aravuga ati abarundi aho bari burya ntibiyoberanya. Abarundi base mu kindi gihugu bagomba kuzana uwundi muco. Aho yariko arahanura, asa n'uhanura abarundi basanzwe bari muri Zambia, avuga ati abarundi ni kubera iki mushitse ahantu muca mugira a communauté, kubera iki mugomba kuzana ya mico yiwanyu. Aho yariko aravuga kuri ukuntu abarundi bafatiwe mu rusengero. Yarasiguye avuga ati abarundi barahevye barubaka amasengero. Yavuze ati abarundi n'abanyarwanda barubatse amasengero yabo, baraza mu bisirimba vyabo bakazana ya mico yabo. Ati abarundi ntibashaka kwiyunga n'abazambiya. Ati niyo mpamvu abarundi uzusanga be n'abanyarwanda bakarigwa mu gufatwa muri ano masekeza. Ati kuko umurundi ahari acagomba akwibonekeza. Ati mugabo mu gihe umurundi yogenda akiyungana communauté y'abazambiya, wosanga ari ibintu vyiza. Kandi niko kukaba nkako mu gihe uba waragiye kuronderera tuvuge nk'ubuzima mu gihugu ukanaka, iciza nuko wo kwiyunga nabo bantu. Nimba aho bari mu mashengero, si ngombwa uce ugenda ushire urusengero rwiwawe, ushinga urusengero hanyuma ureke kuja gusengera mu masengero
Zambia. Nimba hariho ikindi kintu mwoshobora nko guhuriramwo mugahurira hamwe n'abazambia, nimureke kwikumira bajemwo binjiremwo aho mwaramaze kubinjiramwo. Ni nko mu bindi bihugu aho umurundi ari akenshi uzusanga agomba kwigaragaza nk'umurundi, cagomba kuzana imico yo mu gihugu. Ni vyiza kugumana akaranga no kugumana umuco, ariko kuja mu mico y'abandi naho ukamenya ukuntu ujana nabo navyo ni vyiza. Hariho n'uwundi muntu content creator sinzi n'umunyarwanda nawe nyene yavuze ati jewe ryari twari kumwe n'umwe mu basanzwe bari bajejwe ku migration, ati yaratubwiye ati abarundi bibonekeza cyane, ati niyo mpamvu akenshi uzusanga n'abantu bariko baragomba kubafata, ati niyo abagiye mu bikorwa mu mirimo ya misi yose, agiye nko mu isoko uzomubona agiye n'ikinga. Ati zijya kinga ziratuma abantu baboneka yuko ari babandi nyene bava muri cya kindi gihugu. Ati mugabo nko mu gihe woba wewe ufata bus ugafata imodoka kujya kw'abandi nyene baba Zambia cyangwa mu bindi bihugu baba bagize, ati nigake mwo kwibonekeza. Ati nukuri abarundi turabakunda kandi rino sekeza sikuvuga ngo tugomba ngo komora abanyamahanga, ati nuko tuba tugomba yuko tworegirariza igihugu. Nkwibutse rero kandi muri Afrika, jewe nka analize maze kubona muri Afrika iyo hegereje amatora mu gihugu kanaka, reta isanzwe ihari irakunda guhindura ibintu. Ngira muca mwibuka nko muri Tanzania igihe bari mu myiyamamazo, ingingo leta ya Tanzania yafashe ku banyamahanga bato bato. Murazi yuko bari bafuse ubuzi ku banyamahanga, burya buzi butoya bari babufuse bavuga bati nta munyamahanga arekuriwe gukora akazi ko gusona ibirato, nta munyamahanga arekuriwe kuba umukonvoye, nta munyamahanga yokora amaradiyo canke amateleviziyo. Buzi buto buto muri rusangi bari babukuye, kujya kwari kwiyegereza bajya abanyagihugu batoya babereke urukundo boba bitwa ngo barabafitiye, ariko ko bari nko kubesha, kuko ivyo bintu byo babije muri iyo myiyamamazo gusa bitaje mu myaka 4 yiba irangiye bari ku butegetsi, muca mwumva yuko ari wa munyagihugu mutoya abagomba guhendwa. Rero no muri Zambia amatora aregereje, ubu bagomba bereke yuko umunyagihugu ategerezwa korera igihugu ca Zambia, bamwereke yuko umunyamahanga yaje kumutwara akazi kugira ngo bamukunde, hanyuma hace habaho abamuyoboka abenshi. Rero muri Afrika harabaho akantu nkako mu gihe haba hegereje amatora, leta ibihari irashobora kuraba systeme yo kwiyegereza abanyagihugu batoya kugira ngo babereke yuko babafise ku mutima. Ariko je kubganje nanje mbona ko ataba ari byo, kuko nko mu myaka 4 ibiheze utashoboye kubereka yuko boshobora gukora, ukacubereka ari uko ubukeneye yuko bakongera ikindi giti bokongera kugira ngo usubire kubatwara, aho uburi kurahenda umunyagihugu umutoya. Rero ikiganiro nari nabateguriye cyari ico kubabwira yuko hatafashwe abarundi gusa, byari isekeza ry'abantu benshi batandukanye basanzwe barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Zambia. Murabona yuko harimo n'abahindi, harimo n'abamisiri, harimo n'abatanzania, harimo n'abanyarwanda, harimo n'abakongo, abamarawi, abazimbabwe. Muca mwumva yuko habaye isekeza ry'abantu bose muri rusangi badasanzwe bari imvukira zo mu gihugu ca Zambia. Ikiganiro rero cari ico cyo kubabwira, kubasigurira ko hatafatwa abarundi gusa, ntihagira bazosubira kugenda bidoga ngo abarundi bariko barafatwa, ngo abarundi bariko baratotezwa muri Zambia. Ni itegeko rya leta ryashoboye gusohoka kugira ngo habe umukwabu, kugira ngo barabe abanyamahanga basanzwe bakorera mu gihugu ca Zambia yuko boba bafise ivyangombwa bibemerera gukorera mu gihugu ca Zambia
kandi bafite n'ibyangombwa bibemerera kuhaba. Rero psikologe ndabasezeye, naho utaha mu kindi kiganiro, ariko ukaba wewe ubona woshobora kuronka ukuntu worondera ivyo vyangombwa kugira ngo ukorere mu gihugu ca Zambia, birondere hanyuma ukorere mu mategeko. Rero naho utaha, Imana ibahezagire mu kindi kiganiro. Merci beaucoup.